ngendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze imisi agira aho yishikira mu bibanza bitandukanye bacukuriramwo ubutare. Kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya mbere Ruhuhuma umwaka wa 2025 yagendeye ishirahamwe Fanareke riri ku mutumba Bihembe komine Bukinanyana intara ya Cibitoke risanzwe ricukura ubutare bwo mu bwoko bwa ametiste bukorwamwo ibirahuri, ibisharizo bikayangana, amasahani y'amadisi n'ibindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasabye iryo shirahamwe gukorana n'ikigo BM kijejwe ivy'ubutare kugira ngo bagwize umwimbu baze barashorera hanze baronke amahera y'agaciro. Yaciye yemerera amabati abenegihugu bo kuri uwo mutumba yo gusakaza ku nyubako ry'ivuriro ririko ryubakwaho. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye inyuma yaho urugendo yarubandanirije ku mutumba Butara komine nyene ya Bukinanyana n'intara ya Cibitoke aho Damascene Hacimana umwe mu rwaruka asanzwe yororera inkwavu, inkoko, amafi no guhingura ifumbere ihinguwe mu maganga y'inkwavu. Damascene akaba yaciye amenyesha umukuru w'igihugu ko kubera ubwo bworozi afise nabo yahaye akazi akavuga ko mu kwezi kumwe ashobora no kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni 5. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaboneyeho n'akaryo ko guhanura abenegihugu kuja ku kivi bamurabireko akarorero. None mwabibonye isoko murumva ko ihari kuko benshi bacamo none ngo isoko iriho, isoko murazi ko iriho, abantu bajya birirwa ku marigara bose nimuze murabahanura muti ndaba kantu wokora uronke ubuzima. Rega ingorane twagira kera yari amaguma, none amaguma aheze ntidukamisha amahoro. Kare ntitwashobora kwiyumvira waca wiyumvira ngo none ubundi hoho ngo ninubaka inzu nzoyibamwo ngo ninarimo umurima nzowusoroma. Ubu urazi ko ukora ukimbura ukaraba agafaranga ukubaka inzu ejo hariho. Nico itumwa nama ndabwira nta kuri cyiza twafata. Baramaze kuronka amahoro tuyakamisha hanyuma umufuko uronke amafaranga n'umuntu uronke. Ubu umuntu ndabona ni sawa aho. Mugo baramaze kubibona kubera iki? Kera ibuka urimwe wararimuka karaba inyuma kurenza biti mwaka wose. Mugo urarima kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ukabuzi ko uzoronka umusesekara ugacusho kamugacuro kagafaranga. Andanezerwe ndiko ndaca ngaha nkasanga utuzu tw'amabati kera zari za nyakatsi none aho cyangwa usanga utuzu tw'amabati dushaka. Ibyo rero nivyo dushaka mugaha mumenye ko ubu n'umutaha. Narumvise ko umwaka niwo mwaka wa mbere dutanguye tugenda kuri yambona kazoza. Umva rero mu minsi inzu muzosanga mwasambuye mu bakaziza ziza. Mwese mutayishaka bagavuga uti nja kuba ku ruvire hariya. Abo mu mwonga bapfeyo ucu usanga twaratunganije indimo neza aho urahimbuka itono usanga himbuka itoni 5. Kubera iki ko tuza turakanura. Ico ituma ngo ndabwira nti tuje kuri cyiza twafashe ahubwo turondere n'ikindi cyiza. Tubamenyeshe ko uwo Damascene Hacimana asanzwe kandi arangurira imirimo yiwe mu gihugu ca Malawi. Radio Television turakunda cyane.